Bakoze cyane duhejeje gutunganya uruganda rwari rwerekeye ahanini abamenyesha makuru bakorera ku bimenyesha makuru Rukristo ariko kandi n'abamenyesha makuru Rukristo ndetse n'abandi bamenyesha makuru na cyane cyane bavugira canke bandika ku binyamakuru hwaniro ku marezo sosiyo bava mu mashirahamwe Rukristo abo nibo twatumiye kuri uno munsi nkuko mujije rero kumbaza muti intumbero yari yihe biri mu rukurikirane gwishirahamwe yitwa New Media Forum ni association nishirahamwe rihurikiyemwo abamenyesha makuru Rukristo bava mu bihugu bitandukanye bivuga ururimi rw'igifaransa kandi bimwe mu bikorwa twihaye nuko buri mwaka uko utashe mu kwezi kwa kabiri mu mpera zako dutunganya amasengesho yo gusengera ibimenyesha makuru muri rusangi ariko kandi ibimenyesha makuru Rukristo rero ni muri iyo ntumbero muri umugambi wo gusengera ibimenyesha makuru mu Rukristo aho tuzokorana n'amashengero atandukanye ku munsi w'Imana hirya y'ejo tariki 23 twebwe twayumviriye gushiramo ikindi gikorwa cyo kwigisha abamenyesha makuru Rukristo kugira ngo twigishanye ubwa mbere bwobwo ingene dushobora gukora umwuga wacu neza. Biragaragara rimwe na rimwe aho usanga ari gihe bavuga ko twebwe abakirisu canke abakizwa usanga tuko dukora ibintu bitarimwo professionnalisme muri gifaransa bavuga ngo dukora ibintu mediocre. Rero kwari ukwigishanya mbega ni gute nk'abamenyesha makuru twokora umwuga wacu wo kumenyesha amakuru neza utarimwo akanenge ariko kandi twisunze teme twashinze muno mwaka impuhwe ku bantu nkuko Yesu yagiriye impuhwe abantu benshi bari baje bamukurikira bagera ku 4,000 abaha imfungurwa aranabakiza n'ingwara nizo mpuhwe nazo nye twariko twongera kwibutsa abamenyesha makuru kugira ngo imbere yuko baja gukora inkuru biyumvire mbega ni giki abantu bakeneye mbega ni yihe nkuru noshikiriza abantu ikabatuma bahinduka abantu igatuma bahindura imibereho yabo abantu igatuma bahindura uburyo biyumvira mbega ni yihe nkuru nobwira abantu yotuma ibafasha kwiteza imbere canke guteza imbere amagara yabo. Nivyo rero twariko tugomba kwigishanya na cyane dushimitse kuri ico civugo cyo muri no mwaka kugira ngo tumenye gukora inkuru neza ariko kandi bikunde n'ibimenyesha makuru dusanga dukoreramwo bitera imbere. Hari ikindi kintu twagerageje kurabira hamwe ni kijanye n'ingene nk'abakristo canke abamenyesha makuru Rukristo ni gute tworonka umusaruro two kwinjiza amafaranga dufatiye ku bikorwa dusanzwe dukora na cyane ku bikorwa dukorera ku mbuga hwaniro. Twagerageje rero kubereka abamenyesha makuru batandukanye ni gute tworonka uburyo kugira ngo dushobore kubandanya tubaho bukebuke. Niyo ntumbero rero yatumye ubwa mbere dukorana uno munsi ariko kandi muri urukurikirane nyene rwo gusengera ibimenyesha makuru turafise n'ibindi bikorwa. Inyuma yakine gikorwa mutunganije ni New Media Forum kagiye gukurikira ikimenyeshaje niwe n'umwitetse. Igikorwa dutunganije ibikorwa vyama bibaho inyuma ya bino bikorwa ariko ku kwezi kwa kabiri nuko hariwe gusengera ibimenyesha makuru aho nkuko nabivuze ku munsi w'Imana tuzogenda mu ishengero tufatikanye n'amashengero hari mitwaro itandukanye novuga ko dufise ibibazo bitandukanye mu bimenyesha makuru muri rusangi ariko hageze ku bimenyesha makuru na nyene Rukristo turafise ibibazo bihagaze ku buryo ni dufise ivyuma bikwiye canke bigezweho kugira dushobore gukora ibintu bisa neza do qualité. Ivyo byose rero twiyumviriye gufata iyo programme yo ku munsi w'Imana yo gufata umwanya wiyaguye wo gusengera ibimenyesha makuru byose muri rusangi ariko hanini tudashize inyuma ibimenyesha makuru Rukristo kugira ngo dushobore ibimenyesha makuru bishobore kuronka ivyo bintu
bakeneye. Mu bindi bikorwa turiko turatunganya na cyane cyane muri association yacu nuko tubandanya twigishanya mu bihugu bitandukanye. Aha turamaze gushika ku bihugu bigera kuri hafi 225 na cyane cyane ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Turigishanya tukigishanya iby'umwuga wacu nyene, ibyo gufata amasanamu neza, ibyo gushikiriza inkuru neza. Nivyo bikorwa rero tuzobandanya dukora muri urukurikirane rw'ibikorwa muri uno mwaka 2025. Umwimbu twiteze nuko abona n'igikorwa dusa n'abatanguye atari kera, ariko hariho ico no kwita mentalite canke changement de mentalité, ibyo twifuza guhindura buke buke. Rero umwimbu twiteze turazi neza ko hambavu y'inyigisho tuzogenda turatanga, ko zogenda badukurikirana uko buke ko bwije, tuzobona umusaruro w'ukungene uno mu misi zoza abamenyesha makuru Rukristo bazohora bakora umwuga wawe neza kandi banawukunze banawiyumvamwo kandi bariko baproduiza ibintu bisa neza. Ndazi neza ko tuzoronka intahe zitandukanye inyuma ya bino bikorwa turiko turakora. Ndazi neza ko tuzoronka n'intahe zindi zitandukanye zivuga ziti burya turiko turashobora kwibeshaho bivanye n'inyigisho tuzoba turiko turabashikiriza canke twabashikirije uno munsi. Murakoze. Rega ko tuzi hariho ibinyamakuru bisanzwe bikora nka mu Burundi byinshi mugabo atari Rukristo, kabikora ko abamenyesha makuru ba Kristo, abamenyesha makuru bakora kuri ivyo binyamakuru bo batera akamo bon. Icambere coco nimba wagiye gukora ku kimenyesha makuru atari Rukristo, nimba uri n'umukizwa, ico novuga nuko ni hajya nyene ubwa mbere Imana igutumye kuja gukorera, kandi utahure kutegereza kugira ico ukoze kuri rya radio, kuri kijya kinyamakuru, kugira ngo ushobore gufasha mu guhindura isi uno munsi ibangamwe n'ibibazo bitandukanye. Ushobore mu gufasha mu gutanga information canke inkuru nziza udahengamye, ushobore gufasha no gushikiriza rimwe na rimwe ibiganiro byo kuremesha. Ndazi neza ko nubwo atari ibiganiro atari ibimenyesha makuru Rukristo birafise amaprograma amwe usanga nubwo usanga ari menshi, usanga ari amaprograme yivuga butumwa. Gerageze muce muri ivyo biganiro hambavuye gukora umwuga wo gushikiriza amakuru neza, ariko kandi muce no muri ivyo biganiro mubwire abantu ubutumwa bwo kuremesha, ubutumwa bubahindura, ariko kandi ubwanyu mubandanya mudashize inyuma valeur Rukristo musanzwe mufise muri ivyo bimenyesha makuru muzaba mwagiyemo. Twitwa ko turamenyesha makuru bakijije tuvuga Kristo, tukaba twaremeye kwamamaza Kristo uko si bya bose. Rero karibu muri deuxième édition ya media dimanche media, turaza kumenya byinshi ngaha, ariko tumenyereye tugiye mu conference de presse ataba ama louange ya adoration, ataza kuba umwanya w'ubutumwa bwiza, ariko niyo mpamvu natanguye mvuga nti turamenyesha amakuru bakijije, twaje gushima Imana, twaje kuvuga ati Imana warakoze kutugira abamenyesha amakuru kugira ngo tukuvuge Kristo ugere kure. Ari abantu bataja mu maeglise mugabo bumvise voix d'espoir, bumvise Buja FM, bumvirije repentance, HTV, baza kwakira Kristo cyane bagakira biciye ku mamedia, biciye kuri twebwe twagira ububakwe byo kuvuga Kristo. Amen. Yego, reka turamukanye hama twisanzure kuko ni si reunion si twisanzure, ni umva woduza amaboko, ni umva wosenga mu ndimi à l'aise. Reka rero duhikaze abaririmbyi badushe muri mood, dushima Imana, duhimbaze, tutazire. Nka jewe ejo ni anniversaire yanje, umva ndaza gushima, umva ndi muri mwe mudushe muri Bernard na Claude. Karibu cyane. J'ai envoyé ton nom, j'ai envoyé son nom, j'ai envoyé son nom,
Jéhovah est son nom. 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 Commencer à le louer, à ce matin Dieu nous a fait des merveilles, Dieu nous a donné un bon matin, alléluia. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kano gatondo dushize hejuru izina ryawe. Uri Imana yacu, uri Imana tuzi, uri Imana watumenye tutarabungwa mu nda z'ababyeyi bacu. Niyo jambo wigeze kubwira Yeremiya, nakumenye
ntarakumva mu nda ya mama wawe kandi nari nzi kuzoba umuvugishi w'amahanga. Turagushimiye rero ko natwe watumenye kuva kera cyane, kandi turagushimiye kubw'iyi porogaramu nziza cyane waduhaye kubamwo. None turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo kano gatondo tubane, Mana urongore ikintu cyose kiri aha hantu. Dusenze kugira ngo kino kibanza kibicejejwe, kandi ikintu cyose kiri cy'ahantu Mana kidufasha, kidukura ahantu kidushikana ahandi. Duhaye intego kugira ngo atuyobore mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ikintu cyose Mana kibutugire ikimazi kije mu matwi yacu, ariko dushize kure ibitakuva ko mu izina rya Yesu. Ikintu cyose Mana kitugire ikimazi, icyo gitugishaka. Duhaye kaze mwemu wawe, uyobore porogaramu yose, umuntu wese ari gufata ijambo mushoboze mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Bwiza bwawe budukayanganire, tweze dutunganye, ubuntu budasanzwe butubeko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusanze twizeye. Amina. Turasubiye kubaha ikaze n'abandi baje tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumenya impamvu twaje. Kuri uyu munsi uri hejuru twibashe imbere, murabona dimanche des médias. Kubera ni mucangamutse yani kubera tutaziranye nivyo mu mwanya ndazi ko tuja kumenyana twese, ariko imbere y'uko ngira ico mvuze ndashaka kubamenyesha yuko twumva two kwisanzura nk'uko waturongoye yibwiye. Ahanini hano ibintu tuja gukora ni échange, ibiganiro, kandi rero ibiganiro bituma dushika kure. Ibiganiro tugiranira ama experience atandukanye dufise hano niyo aja gutuma dukora ikintu hano tuja kwempakta mu madomene atandukanye dusanzwe dukora mu bimenyesha amakuru bitandukanye dusanzwe dukorera. Ushobora kubona ko ngoba muri bake, ariko mwebwe murakwiye cyane, kuko n'igihe Kristo yegeranya abantu intumwa, yegeranije abantu benshi, yegeranije intumwa 12, mugabo mwabonye ibintu zakoze gushika no munsi, influence bagize mwisi, natwe twarashikiriwe. Amen. Mumbe mutokwikengera rero, niba turi 5, niba turi 10, it's fine. Icyo nifuza nuko ivyo tuja kwigira hano hantu tubifata nk'aho ntibisaba buri migugu y'abantu benshi, ariko birakeneye ko ahari tubishaka umutima kandi ukumva ko ari byawe, ukamfasha nyabona, tugafashanya tukabishira mu bandi. Nitwa Etienne Ntihemuka, ndubatse, mfise umugore umwe n'abana 2, mperuka kuronka akabebe, mumfashe gukomera abana amashi. Asante sana. Madame yambwiye ko aza kuza mu mwanya nawe nyine kugira ngo tubane. Uko bibabwiye rero tuja gukoresha indimi zibiri. Uza kuba à l'aise, tu vas s'exprimer en français ou en kirundi. Les deux à la fois, on va accepter. Pourvu que le message ishikira abantu kandi nawe ushobora kwiyexprima, ugomba gushikiriza icyumviro cyawe, ugishikirize neza abantu bagitahure, mugabo ntitube bloqué par les langues. Ntitube bloqué par les langues. Umuyobozi w'iradiyo Voix d'Espoir ku batari banzi, ariko ndazi ko benshi banzi, ariko kandi ndi n'umwigisha muri kaminuza, mwigisha ahanini muri Université Espoir d'Afrique mu gisata cya communication. Nta n'ikindi kintu nzi jewe atari ibijyanye no kumenyesha amakuru. Amen. Amen. Juste
vous parler à propos de New Media Forum. Yaje iva hehe, yatanguye gute, kubera iki mu Burundi, mbega intumbero yayo ni iyihe? Nibatse ko mwese mubona hajya imbere. Bon, kijya gicapo sinzi ko kibona neza, ariko c'est juste pour vous montrer le début de New Media Forum. Ici c'était en 2021, on était au Bénin. Bon, nimba ariko yarandi mugufi cyane simboneka neza kuri iyo foto, ariko nibaza ko ari jewe hano. Ici il y avait des journalistes en provenance des différents pays, surtout francophones. Il y avait les Camerounais, il y avait également les il y avait les Togolais, il y avait les Tchadiens, il y avait également les Maliens, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Togolais. Donc twese twari twahuriye muri Benin. Ikintu nyamukuru cyari cyadutwaye, twari tugiye kwiga ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, ariko kandi no gufata amasanamu. Ryari ihuriro rya mbere twagize, ryari ihuriro rya mbere twagize, twaciye twiyumvira tuti ibi ntibyogerera ngaha. Il faut que dufonda ikintu kizokwama kiko kiraduhuza, rimwe na rimwe tukagira amarencontre atandukanye. Ici vous voyez un blanc, murabona umuntu w'umuzungu hano, niwe wenyene atuvangiye. Donc je vous ai parlé qui est dimanche New Media Forum. Le début c'était au mois de mars 2021. New Media Forum c'est en fait c'est juste une association. Ntabwo ari ikintu kinini cyane, mugabo ni association des acteurs de l'audiovisuel, des journalistes audiovisuels, mugabo bakirisu nka twebwe nka mwebwe. Naco bituma uno munsi twatumiye cyane abantu babamenyesha amakuru bava mu bimenyesha amakuru bitandukanye hano mu gihugu, ariko on a également invité les chargés de communication des institutions chrétiennes ici au Burundi. Je crois qu'il y a un chargé de communication de Campus pour Christ, il est ari hano na duzu kuboko turabe amashi menshi kuri we. Ko Campus pour Christ muyizi cyane, nishira hamwe Rukristo rimaze gukora ibitari bike, ariko ni byiza ko n'aba bantu bari chargé de communication bamenya gose bino bintu, ariko kandi il y a également chargé de communication de l'église méthodiste libre. Hadi. Alléluia, wakoze kuza. Abandi turaja gushishikara tumenyana, ariko reka banze bandanye. Murabona hano ya deux logo ya DTV. DTV ni shirahamwe iteleviziyo ikorera mu Busuwisi. Ni televiziyo nyine Rukristo, nta n'ikindi kintu gifise. Mwene n'uyu muzungu. Uyu muzungu rero niwe bon, la télévision est sous le haut patronage w'ibikorwa byose dukora. Ariko kandi ni nawe mu initiateur. Il s'appelle Johannes, c'est un vidéographe professionnel. Ibi mwebwe muriko murakora hano, ndazi hari yose umaze kugeraho, mugabo
ni umutumira akaza ngaha mu Burundi nibaza ciza dosiye ufise ubona ko ari ko ziri hasi ariko kandi ni umukiriso kandi akunda Imana. Amashi menshi. Hari igihe rero twibaza yuko abakristo takwiye gukora ibintu vyiza ufite iyo ntumbero ihari yatumye tuza hano kutisuzugura mu bikorwa bitandukanye tuba turakora n'abakristo na cyane cyane nk'abamenyesha amakuru. Vous voyez Johannes, il y a également le révérend docteur Alphonse Théabé. C'est un pasteur, c'est un journaliste. Lui, il est basé au Cameroun. Il a un coordinateur, Ramonzi. Voilà. Il a un coordinateur au New Media Forum au niveau de l'Afrique. Il est engagé au moment il est engagé dans le changement positif dans le Christ. Uyu personnellement ni nawe je yantumiye ntawe narinze ariko duhuye tugiye twahura nawe n'uyo muntu umuzungu Johannes muri Benin nasanze nawe ari gitangaza très humble aciye bugufi cyane arafasha cyane imenyesha amakuru. Et quelle est la mission de New Media Forum? Nous avons ici, nous avons trois missions. Il y a d'abord diffuser 24/24 tout en augmentant la zone de diffusion à travers tous les canaux de communication. C'est-à-dire quoi? Il faut que 24/24, nous, abamenyesha amakuru Kristo, ibiganiro byacu by'abariko biravuzwa mu maradiyo. Muri 24/24, il faut que nous, les journalistes chrétiens, ku mashene yacu ya YouTube, haba hariko haracako ibiganiro bitandukanye tudahagarara. Abantu bakora bandika ku ma réseaux sociaux atandukanye twifuza ko tudaceceka niyo ntumbero mu bisanzwe. Ikigira kabiri, on équipe les comités nationaux avec du matériel et former les jeunes d'une façon pratique sur terrain. Bon, ibyo twakoze ntiturinjira en détail kumbere ikindi gihe tuzofata umwanya wo kwigishanya neza tuja kuri terrain twigishanya ama pratique atandukanye. Bega ni gute nofata amasanamu neza, bega ni gute nokora inkuru neza. Bon, ibi biri mu ntumbero ya New Media Forum. Et puis, avec le sponsor de DiETV, ils équipent les comités de pilotage mu bihugu bitandukanye techniquement. Aho batagure cyane habereye muri Benin baramaze kubaha ibikoresho bitari bike, ariko même ici au Burundi hari ibikoresho bitari bimwe bamaze kuduha. Il y a également en RDC aussi. Il y a bon, Wanamagaï hano yavuze ngo ni représentant légal. Je ne suis pas un représentant légal. Je suis comme un point focal wa New Media Forum. Si vous dites représentant légal, bazavuga mu magara muri leta tutaracandikisha. Nacho kituma tukitangura bukebuke. Mais je suis encore le point focal de New Media Forum. Il y a également un point focal de New Media Forum en RDC. Il y a 2 ans, on était à Goma. On a fait des programmes, on nous a enseigné. Umuzungu yaraturungikiye umuntu avuye muri Cameroun, non muri Tchad, vidéographe aje kutwigisha bijyanye no gufata amasanamu. Ici et là, il envoie des gens pour enseigner. Nibaza ko nzobandana musaba natwe ndaturungikira umuntu umwe hano mu gihugu. Hama tuzongera dukorane gutya kumbere n'abandi benshi twabemvise pour apprendre des leçons tutamenyereye.
Les conférences et les séminaires que nous avons expérimentés dans les nombreux pays ont permis de ressentir d'urgence pour l'Église et la société en général, de comprendre et d'intégrer la place et les enjeux des médias dans nos différentes sociétés et la nécessité de se mettre à la brèche pour et que ce soit les médias. Et kuvuga amakonferensi twagiye turagira hirya no hino yatumye tubona twokorana cyane n'amashengero kugira ngo dufashanye kuduza igikorwa. Hari hakwiye kuba harimo l'échange de communication mu ma-église yacu kugira ngo nayo nyine adufashe guteza imbere ino ntumbero twihaye. Et vous savez qu'il y a plein de défis dans nos médias. Dufise ibibazo bitandukanye byinshi, nta buryo dufise, murabizi bamwe usanga buri matwo turasiragoringa. Mugabo ni kiri mu ntumbero yatumye ino New Media Forum iba fonde, c'est kugira ngo dushikirane. Ariko kandi parmi les activités de New Media Forum, il y a un dimanche de médias. Vous voyez, Koulibash, il y a un dimanche des médias. Maintenant, nous sommes dans les activités de dimanche des médias, 2e édition. Donc, c'est un dimanche qui a été créé à chaque année, dernière semaine du mois de février. Mu mwaka uheze twarayikoze, uwo mwaka nayo nyine murabona ko tugiye kwikora, tuzofata umwanya uhagije wo gusengera imitwaro le 23 février 2025. Ni kuvuga duca dufata eglise imwe tugahurira n'abantu dusanzwe dukorana, kumbere na mwebwe bavamesha makuru mudushigikiye, tukafata umwanya wo gusenga mu buryo bwiyaguye. Et New Media Forum, via son programme de dimanche des médias, a voulu apporter sa contribution qui est de prier d'intercéder. Ibi biri muri bimwe mu activité dusanzwe dukora. Ni kuvuga gusengera imenyesha makuru kandi nituvangura dusenga imenyesha makuru byose. Kuko imenyesha makuru byose, il y a des émissions, des programmes zivuga butumwa Buja FM, il y a des émissions, des programmes kuri Rema FM. Est-ce qu'il n'y a pas un journaliste de la radio Rema FM ici? Voilà, wakoze cyane kuza dusengera ibimesha makuru byose kuko n'amakano de communication amwe kadufasha mu kuvuga ibintu biri positive ndetse n'ivuga butumwa. Grameze il dimanche des médias qui a été préparé pour cette année, et puis c'était Bivugango compassion pour la foule. Pourquoi on a choisi le thème compassion pour la foule? C'est tiré dans Marc 8, chapitre 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car 3 jours qu'ils se sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Avec Yesu yatewe ikigongwe, abantu bashika kuri 4000 personnes bariko baramwumviriza kandi ariko arabigisha. Mugabo bamaze iminsi 3 bariko barafungura, yaragize ikigumbagumba n'ikigongwe cinshi, bagati non quand même. Il faut ko abantu bahabwa ivyo gufungura. Ico kigongwe nyene nico cyatumye Jésus même atanga n'ibitandukanye amavu y'imfungo kugaburira abo bantu bose, ariko kandi n'abari bagwaye ico gihe byarabakijije. C'est ça en fait la compassion que nous les médias, les journalistes, depuis kuba dufise pour traiter des informations ziri vraiment pertinentes kandi zifasha abenegihugu. N'uwo mutima wo kumva dushaka kurondera inkuru dushira mu mutima wa compassion w'urukundo kugira ngo dusome igihugu cyacu. C'est cette compassion qu'on a besoin, nous les journalistes,
d'utiliser kugira ngo ibintu bimwe bimwe biri negatif mu gihugu bigabanuke canke au niveau mondial kuko ugiye kuri plateforme ku ma réseaux sociaux uba uri connecté ku isi yose. Ici et là il y a plein de défis dutegereza gufasha kugira ngo tuzisoulève. C'est cette compassion que nous avons besoin en tant que journalistes pour nos auditeurs, nos lecteurs. Kuvuga ku maradiyo n'abatwumviriza kumenyesha amakuru no mvuga ku mbuga ngurukanabumenyi n'abantu basoma, ariko kandi ku mateleviziyo cyangwa kuri YouTube n'abantu baturaba. Iyo compassion rero tukwiye kuyigira igihe cyose tuba turiko turarondera inkuru dushira kuri ayo marezo sosiyo, igihe cyose turiko turarondera inkuru qui seront diffusés sur nos programmes cyangwa programme yacu y'amaradiyo tutanga dukoreramo. Niba hateye par exemple ikiza cya coronavirus ibyari byarabaye la fois passée, dutegerezwa kumva nk'abamenyesha amakuru urukristo ko tuza kugira uruhare rwo gufasha mu kubwira abantu ingene bategerezwa kwirinda iyo ndwara. Ntituri sanse kuvuga ubutumwa gusa, ariko no gufasha kugira iterambere ry'abenegihugu rihabe. Niyo besoin utegerezwa kwidentifia mu kibano cawe ukayitreta neza, mugabo kandi d'une façon professionnelle. Nibaza ko baja kuma umwanya wo kuza gutanga icigwa gitoyi kugira ngo twigishanye mbega ni gute twokora ibintu professionnellement nk'abakristo. Il y a plein de médiocrité mu bimenyesha amakuru rukristo singahe iwacu gusa, oya même au niveau international. Reka mvuge basi muri Afrika usanga twisuzugura. Si nico cyonyine no mu bikorwa bitandukanye abakristo usanga dukora ibintu muri mediocrité. Ndabeshe dutegereza rero gukuraho iyi mediocrité. Par contre abantu bo hanze bakagaruka kutwigiraho, nanone baririmbye mu byumvirize kuko vous avez des réseaux sociaux ninaja kwigisha kandi vous avez des réseaux sociaux mu makorale yanyu mu groupe yanyu, ni byiza ko muza tuza gufashanya tuzofashanya gukuza ikivi. Avec le thème que j'ai préparé, en tout cas tujya kumenya byinshi cyane ingene dushobora gukoresha ibimenyesha amakuru bitandukanye harimo n'ama réseaux sociaux. Mu kurangiza ndagomba babwire gatoyi mission ya dimanche des médias, c'est juste identifier les besoins des médias en général et en particulier c'est des chrétiens. Biri muri mission ya dimanche des médias. Hano turashobora kuja kumenya mbega amabezo ibimenyesha amakuru kiso mufise n'ibi, mbega ama défis, quels sont les défis dutegerezwa guhanahana k'ivyumviro, mbega kuzivamo gute. Kiri muri mission ya dimanche des médias. Ikigira kabiri, c'est faire connaître et reconnaître le rôle essentiel des médias dans la société. Dutegerezwa kumenyekanisha ku bantu bataje hano mugabo abo hanze role ikimenyesha amakuru gifise muri rusange, mugabo kandi naho ibimenyesha amakuru bifise rukristo muri société yacu. Mobiliser les chrétiens dans la prière en faveur des médias. Hano niyo point essentiel ya dimanche des médias. On doit mobiliser les chrétiens bakadufasha gusengera ibimenyesha amakuru bitandukanye na cyane cyane ibimenyesha amakuru Kristo. Nuko mwebwe tuko dukorera kuri tanga kamera atangora nini zihari ruhora nazo zijanye no kuba persécuté. Mugabo hari ibihugu by'abarabu kugira ngo ushinge iradiyo Kristo mu bihugu by'abarabu usanga ari ikintu kigoye cyane ihari ugasanga ntiwemerewe kuvuga ibyo aribyo byose. Donc on doit prier, on doit intercéder pour ces médias kugira ngo nabo nyine baronke iyo liberté d'expression yo kuvuga l'évangile, yo kuvuga ibintu biri positif, yo guhindura société. Gatano, rassembler chaque année les professionnels des médias pour échanger d'expériences. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On doit échanger. Après cette séance, on doit échanger de l'expérience.
benga kukimenyesha makuru n'akamuko kubikora gute niyo expérience tujya kuvuga. Favoriser la solidarité entre les médias en apaisant les divisions, en promouvant des relations saines entre les médias et les gouvernements. Cyane manuko nk'abimenyesha makuru no Kristo. Bon, hari gusanga muri gusanga harimo concurrence. Mugabo concurrence simbi mu bimenyesha makuru muri rusange, ariko hari gusanga n'ibimenyesha makuru hariho kutumvikana canke kudashaka ko ukorana, kabaho division jewe ndunje biraho. Rero ngomba ko tubone basa utwo tubazo nk'utwo, mugabo tube umwe na cyane cyane nk'abakristo. Ni ibyo muri rusange. Pourquoi vous êtes ici? Mais pourquoi Dimanche les médias? Pourquoi vous voyez New Media Forum? Pourquoi vous voyez le logo DTV? Nk'uko nabiberetse. Ngira nsubize programme wayimpaye, ariko kandi profiter ino occasion ndanabashimire kuko mwashoboye gushika mwihangane, muze kwihangana mu mwanya tuja gufata. Nibaza ko tuja guteba cyane, bari babwira tuje kuganira no kuyaga ibitari bike. Yesu abahezagire.